amashiri tugende hajye na kungaho ugaye none harugaye tugenda hajye ndabona kungaye nyine abantu ko barigana Yesu Come on. Oh yeah. Jesus is Lord. Si, urabizi. Hariko. No. Force pas. Non, force. Ndabishaka n'ibindi ndabikeneye. Moi je suis professeur. Ngaba kugaranye ushikira ku mwugaro n'umunsi. Mba no gusonza shonje. Yoba abonga barafise ingeso mbi kugenda buka. Akajya kamesi kamati karamara maji. Bona amanota 5. Ni warubuze. Niyo narimbuze canke niyo yamaje nabitoye vyose. Yege jo nayimitse. Umva mubana bose twigana nuba wabuze mu manota. Sindabimenya akajya kamesi kandi twamaduhurira mu city. Wapi ahubwo bakakanda urujisha nani nkavuga ta Dio mesi ameze neza nkakurya ameze neza sinzi ngira bameze neza iwa ahubwo nubaye wa mbere numvise ukura muvuga nabi abantu bose twigana nije ndumwe kandi jya nawe twicarako ara wewe wicara kuri jya yahaje imbere twese hajya ngo turabanirako gute nuko yamavuga mbere ujya mukobwa ntabo wa kabiri mugaje nahora mbu wa mbere yagusumenye uraderanje cyane ndabiye ariko turekane n'ibyo kwanza none bijya twe twayaze jo wabifashe gute Tendo wambwiye erega ndashaka uzoze kuntemberera kurabonerwa muhira ndumwe muri misi kwe nta mwanya mfise kwe ubona nk'ubushikiye ku mugariro aha ni bugurura nshafata amanoti neshamba noza kukuraba gute none ivyo nese ibintu bisanzwe kuza kundaba iminota 30 gusa tumarana n'ikindi okay ngene ndakubwiye nzoza mu ndwiza abasakwe nzoza mbe mushikaho ni hari mugabo arakunda gufatirwa cane sheba tuzara twawe Bon après-midi. How fast do we hear of this? Bon après-midi. Ndugira utaha. Are you normal? Kuva abandi bavire ku ishuri jusqu'à 7h uracari ngaha. Namuherekeje 6. À la maison. Ubu abavyeyi muhira we bariko baraduza umutima biga ari waciye. Abanyeshuri bibigaba. Si. Uyu munyeshuri ntwahe gushika amasaha kubereka bari ngaha. Je le connais ce type mais ngo mwishuri ryanje arimwe. ubwo mwese turigana nisuko yararokesha kwese Salo. ikamanze nguzana intebe nese Okay. Jesus! Sagize pamarduta. Haza umwanya utari muke. Haza kukuraba sisi. Bo. Je nibaze yuko ikibazo kwanza yamenyifise cyane rero. Kubugaye. Est-ce que para amababyi bose bari? oya sio bari N'ubagaruka sanga. Sinabona umengo twari kuva ahantu kubira umengo bashitse badusanga ngaha cyo ikibazo. Jesus! yarangorana aya masaraga yako bataha bataha nyene amasere mu ijoro Okay. C'est bon. Ariko rero avec tout cela umanzi iminsi ufatana.
urazi ko twavuganye ko nduza ndaguha amanota ko tuza ntibige kuguma wiya. Oh my God. Nari kushuri nyine sabwa mbaraga. Abavyeyi bawe kubona basize bugaye nkuna kushenda gusanga bameze neza. Isi ko tusa ibi ni Jesu! mettre de côté. Aya mesi n'amakara. Nda je vois ariko yiga ndakumbura kukuraba ati c'est ça fait. Ama 2 jours. Urabibona? Bigajya amanota ndaguha nawe nta kindi wo yakorera ko. Ndakwemera mesi. Tu vois? Urabona ko mu gice giheze. Igice giheze tete le 7e. Uri wabaye windwi. Ndiko ndakora ibishoboka byose. Kuko uribuka ko mu gice cya mbere ho wari wabaye nimba ari wa 22. Jesu! Ariko kuba twakoranye neza mu gice cya kabiri urabona ko nakuzanye ndagushikana numba ku windwi. Jusqu'à ce moment nguma nkora mi we nawe ugumumengo ibyo twavuganye gumubiva. Uyanguri mesi. Hawo gusare narindiriye neza yuko uzoza kugira. Oh my God. Nayumbe. Ega ndagukumbura mesi. Okay. Kurako. Tout ça c'est de mettre à côté. Turakona ya marori ko yanze. Voilà. Jesu! Nacho zobura turi kumebeshya. Oya nawe na manota ntayo bura. Amanota nayo. Jesus is Lord! Tuma ibi bintu rero ndabibonye. C'est possible. Et d'ailleurs, ku bintu horumpa chérie. Ntukuye no kubuwa kabiri. C'est moi qui fais tout, non? Et quand je ndabikora. Nzokugira wa mbere. Ego. C'est vrai. Bien. Tu seras la première de la classe. Kama ndeshe. Ndingenda ukorera cyane. Cyapfi. Ego. Ndingenda haje. Jesu! Wow. Amashuri tugende haje na ko ngaho ugaye. None harugaye. Tugenda haje sibyo. Ndabona ko ngaye nyine abantu barigana. Jesu! Oh yeah. Jesus is Lord! Si, urabizi. Ariko. No. Forcez pas. Non, forcez pas. Ndabishaka ariko ndabikeneye. Moi je suis professeur. Oya. Tuvuga niki? Tuvuganira hariya. Ngo tuvuganira hariya. Ni ukuri utuye uwo tubana n'umusha. Prof. Wanyirukanye usigaye muri ivyo. Ugarutse ngakuri. Je nibagiye telefone yanje niyo nje gutora. Sisi. Jesu! Aba professeur nkamwe. Nico gituma Sisi ayamaronka amanota menshi mu kuruzi wawe. Prof, aba professeur nkamwe muramufitiye akamara ka igihugu. Ndakubwira, nibihereye aha nzo bimubwira directeur.